Kristo umwami umunsi mukuru uhambaye cyane. Wamaze ndabwire yuko umunsi mukuru wa Kristo umwami wawutanguje ni n'ubweranda Papa Pio wa 11 mu 1925. Ico gihe rero hari yubile, wari umwaka wa yubile y'imyaka 1600 habaye inama nkuru y'Inise. Aho Inise niho abari muri iyo nama, episkopi ari muri iyo nama bahabwa bafashwe n'umutima mwera bahabwa gutegera akaranga ka Kristo nk'umwana w'Imana akaba umwami w'ijuru n'isi. Aho rero akabivuga bariko barasigura neza ibyatumye abari mu buhakanyi bisungo witwa Arius. Arius nawe yashaka gusigura yuko Yezu Kristo ari umwana w'Imana mugabo atari Imana, akabisigura ukundi agashaka kumvisha yuko Yezu Kristo atoba ari Imana naho ari intumwa y'Imana twubaha. Bashatse rero kuca babitimbataza yuko Yezu Kristo ari umwana w'Imana asangiye ubumana nkase, asangiye umwana nase, akaba kandi umwami w'ijuru n'isi. Papa rero Pio wa 11 ivyo yarabishimangiye cyane muri umwaka wa yubile 1906. Hanyuma aca atanguza rero ico twita action catholique. Ico gihe hariko haratsimbatara intwaro z'igitugu, ico bita dictature muri iyo myaka iburaya. Muri ukabize histoire nk'uwitwa Benito Mussolini mu gihugu c'Ubutaliyano, Adolf Hitler mu gihugu c'Ubudagi, Franco mu gihugu ca Espagne na Salazar mu gihugu ca Portugal. Abo bose babona yuko intwaro y'igitugu ariyo itanga inyishu ku bintu bimwe bimwe. Buriyo ntaho y'igitugu rero benshi bitwaza ugwaruka ugashaka kuruboha kugira ngo ruba ariko rushigikira iyo migambi y'abo bategetsi. Abategetsi nabo ahanini bashimikira ku vyumviro by'ubuhakanyi, bagashaka kwerekana ko ari bo bakwiye gusengwa, Papa rero Pio wa 11 yashaka ugwaruka rutegereye yuko abategetsi batuyobora ngaha ku isi baratugira akamaro n'ivy'ukuri, ariko bageze ku rugero kwita Imana bariko barega karimbi. Yashaka rero ko ugwaruka rutahura yuko Imana mu mwana wa Yezu Kristo ariho turonka umwami w'ukuri, umwami w'isi n'ijuru, ariwe twese tugiye kwagukira. Imihari rero intumbero yayo niyo nukugira ngo ihe ugaruka gutegera yuko Kristo ariwe mwami w'abami, mwami w'isi n'ijuru, kandi umwami atugwanira gose, atugwanira kugira nganje ya shetani ntidutsinde. N'ubu rero nico turiko turashaka yuko ugaruka gutahura wegukire Yezu Kristo niwe mwami w'ukuri, kandi niwe n'abategetsi bose bakura kubwo bukuru mu gihe bemeye kumugamburukira.